bakunze Black TV ndaramukije muhereye hose nizere ko mumeze neza. Jenny Dorsin ko mumenyereye utaragira subscribe namusabe ko bigira cyane cyane nsanga abantu baraba ntibayigire bakavyibagira reka je ndabikwibukije hamu bimenyereye no gusaba ko urindira ikiganiro gahera hamutugire aga commentaire bikunze byoba vyiza ariko kuri jewe no ku bantu bose badukurikirana. Reka twakire abashitsi nabigeme babiri, abigeme beza, abigeme Uburundi butunze. Reka twakire batwibwire n'ivyo bakora kuko bari hano kutwidondora. Okay, karibu. Merci. Utuzina? Nitwa Dani Bella Muhoza. Ko muri timide, surtout mademoiselle hajya anyumengo shusho ni kuri kamera umva widagadura iha amahoro. Oya nta kimwe bikometse. Vya kweli? Taza kwiraba imbere gatonya. Okay, akazina rero. Je nitwa Kundani Sylvine. Inde? Kundani Ani Sylvine. Izina ryo ryananiye kuboroka. Kundane niryo nza kuboroka ko nakazina karyoshe. Shane Wivine. Ryoroshe. Wivine. Yeah. Come from. Nikaje no cyanda vyita. Dani Bella. Niko wavuze? Wow. Ndakwiriye agashimwe ko kuboroka. Okay, Dani Bella na Kundane. Tange Wilfine. Wivine. Oui. Oui oui. Okay, ndashaka kukita oui oui. Nta kimwe. Oui oui. Yes. Okay, ashaka kudusigura iryo zina ryaje aho ryavuye canke ico gisigura ntoka nka jeri imbere rishasha kandi sije jenyene n'umuntu wese ariko araraba kutariza en tout. En fait, sinzi ico bisigura. Nturabaza umuvyeyi wawe umubaze. Naramubajije mugabo ntashimye kuma umuco ukwiye. Yakubwiye gute dusangize iryo jambo nawe yaguhaye? Yasiguye ibintu byinshi nanje ro mu bwanje ewana. Nana kimwe waborotse. Oya. Merci beaucoup. Dani Bella nawe arashaka kutubwira izina ryiwe ico risigura. Muhoza yavuye kuri papa. Ego arafite impamvu yari nyisi idashimye kuvuga ipahanga Personnel. ego Okay. hama Dani yatoye tante. Bera numva ngo intambara sindi cyo gisigurana. Ubwo ntiryatoye na nyokuru buryo. Birashoboka. Ko ndumva ni No, papa, ryatoye famille tantine, yose. hasigaye nde nyokuru. Oya. Naco musanzwe mukora iki kugira abantu bamwe babimenye? Hari ufise umushatsi eske baba bari abanyeshure upa turashaka kubimenya. Ego ndumunyeshuri. Nanje ndi umunyeshuri. Kaminuza canke secondaire? Niga seconde première thèse. Kafise umushatsi duha umuco. Programme ya Congo. Nawe nuko nyene? Je niga gestion. Umufunda ndayitsunga. Ishure ni ntuza yo hanze. System. Y'Uburundi. Y'Uburundi? Ko ufise umushatsi mwinshi? Uraje je gipana ifise Privé. oya nahone antuka ivyo bintu vyarahindutse ati je gipana nari mfise. Bawe. Wamengo ndomuparisime mu bisanzwe. Okay, à part kuba abanyeshure musanzwe murangura uduki? Okay. Mu buzima busanzwe nabiririmbye arimba muri karaoke batarazuga. Ndi nko muri bafite umuririmbyikazi. En fait, uri muri entertainment. Nkuko abantu Okay, twagiye bandanya. Nkongera nkaba umuqueen bida ariko sana umenga ntaratwizemo neza mbe ndabikunda. Nturitora yaba kuririmba en tant que umuririmbyikazi ariko muri karaoke nahone en tant que slay queen urisha muri kategori yabo. Basha umusiri murazi cyo bagisigura. Duha umuco ari abantu atabizi byuma hari abantu batazi batangiye indi siguro wowe yibaye. Ngese ni siguro yiyo. Duhe yiwawe. Slay shara ngabani nyaje ndamweje. Sohora ibyo nyene dushaka utobore nko bavuga mu kirimi c'abajeune tobora. Ntobore. Slay queen basha kuri bamwe bavuga yuko ari umukobwa ataritahuwe bamwe. Ku bandi naho bavuga yuko afite ibintu by'iwabo yarihaye biri different n'iby'abandi.
me icyatumye je nemera kwita umuqueen muri France birashobora gutahurika papa rico na cyo kintu babishizemo sibyo queen urumva n'umwami kazi icyo kintu kiba kiri life ndumuqueen video umwamikazi wa video suko none umva muga muri okay nawe wiwi Je mu buzima busanzwe ndi umumodo. c'est vrai Ndi umumodo. Bahora bamira nkajayo. uri muri agence yawe Agence Rumuri. Oh, je vois ndayibona ok katuje kuri iyo vie professionnelle gatonya hajya umuntu aririmba karaoke n'akahe kamaro mu bisanzwe ushobora kuduha umuco kuki karaoke utovuga ati reka nje gusohora indirimbo ziwanje ndeka kurimiza abandi kubwanje impamvu karaoke nayigiyemo donc sinabigara nk'umuntu navuga ko ariko arandubiriza donc mugabo naricaye ahantu ndavyiyumvira ndahanuza inshuti ni nk'abo bagenzi niko noza nkaguhanuzana umudado umwe musista niwe yabwiye atumviriza wewe genda muri karaoke ndakwitwarira jewe nyene bisanzwe nk'ahandi n'umuririmbyi jewe muri gospel cyarashikaye ndumva ko tuko turaza nuko nyene tuko turaza hama nyine sanga ninjiye karaoke kandi zaranezereye kuko naririmba umwe twangira ati yobasha urashoboye meje sindavyemera ko nshoboye en fait ntiwiyizera wenyene ndizera muganda bisa nkaho umengo tout simplement ntiwiyizera ufise ingabirano muga ntuyizera ku bwawe ndayizera nuko ataco ndishikanako ntacuzi ariko ndazi yuko kugira ushike hajya imbere kuririmba hari benshi batabishoboye ego alors nuco uvuga ngo ntaco urashikako merci ndagushimiye en fait ndamututse je ndagututse mu bisanzwe nibyo nkuko uwo butukishije abantu bose bajya kuririmba umengo yuko sinzi nibyo muga kuri wewe hanini okay niyahe ngorane ukunze guhura nayo kuko turavye amakaraoke en tout cas menshi kwanza niko bimeze atanguye kare ni 20h kandi ahera bwije wowe nawe uri umwigeme uracaba kwa papa na mama bimeze gute ingorane uhura muhira no ku kazi so nivyo ndacara umuregwa ariko ingorane kenshi nkunda guhura nacyo si zindi just kungene twebwe abaririmbyi kazi muri karaoke batwiyumvira ko ibintu byinshi nk'ibiki umuririmbyi wo muri karaoke w'umukobwa atabaye indaya aba ikindi kintu mbe bivanye nuko witwaye je ndagipinga ati kubera iki jewe ubwanje ndi umuntu ava kuri stage sibyo nja kuri phone mva kuri phone ntahamuhira shitse muhira nivyo mama aravuga sindaba umuntu ashigikira mu muryango bavuga ati go urazi kuririmba ndacagarariza sivuga ndavyemera wow tuko turaza n'ibindi arabivuga turabirindiranye igishika ntuka je ndabirindiranye igishika bandanye ama ego ibibazo duhura navyo umva turi abakobwa ntirushobora kubura kuko urashobora kubura n'umuntu akakuzanira ivy'iwiwe nawe utari muri ivyo ugasanga washatse kwishura nabi yahora kugira ngo nawe ndagushigikira ngo ubu ndabihevye urumva cumengo abantu bose barakuvuyeko no kugira ngo ntute ukwizera ku muntu ashobora kumbwira ngo baju kabembereza hamukitayira kacabera bisaba ko uguruka utugurutse ntashobora gushikana ko bakunze kuvuga yuko umukobwa hanini aja kuririmba imbere ya mikro imbere y'abantu benshi batandukanye bivanye naho hantu kungene haza abantu ngira canke bazanwa na bamwebwe kubaraba nivyo hari abantu babaza kwera karaoke kandi biratanga spirit gatoya barakunze kuvuga yuko bajya abakobwa ngo ntibataha ngo ca bagendana n'abakiriya bagatahana eske nawe nuko nyene canke urafise ico bivuga dushaka kutuhe umuco wa kuri wewe bigenda uko
canke barababeshera bisanzwe baratubeshera kuko bivana na porogaramu umuntu aba afise sivyo kuko urashobora kuba ufise umwanya wawe haratangura buke ubona ko atawohitagwa kuri vyinshi bike bitarabanza tangura bakazana indirimbo za shori kebuke kugira ngo twinjire muri za tsinda abantu bavuga ati rero umwanya wawe ari uwo kwinjira muri za ndirimbo z'abasazi susunoka kuzahaniza abantu bakomeye bwawe kuri uwo mwanya wabaye nawe uvuga ati ndinjiye mu yindi si ari umwanya kuko karaoke hariyo gukesha niyo gutaha mu mwanya hari hakiri izo gukesha bashobora guha nka station nka saa munani saa cenda ugashobora kurimba amasaha 3 ari wowe wenyine uri hejuru urumva birakora kugira ngo utahe ugaja we gake naraye hanze gake kabono gaharura reka tubyemere siko ego ko nje nkazomufata nzoba ndamuvumbuye nzofata telefone yanje mbeyihe ngiye nzoca ndagukamera ntoka sizima nakubonye ni Dani Bella nawe utaravuga ntidushaka kugira publicité ahantu aririmbira ntibaduhemvye ariko jewe ndabibemereye yuko iyi face hano ino face ndabigize uko okay reka tuje kuri turaheza ariko reka tuje kuri carrière yo mu modo uyu mwigeme wacu wabitanguye ryari hoho bari umuntu yakujyanyeyo canke wabigiye kubwishaka bw'iwawe je ndabitanguye vuba cane na jewe ni umuntu yanyinjijeyo nanje gusa nari numva gusa ndanabikunda kuko gusa ndabikunda sana cyangwa katoke kashime kubijamo kuko nanje numva umenga muri jewe ni nk'ingabirano yiwanje ndabyinjiramo nyine ndabikoreramo mbere ugira ube umumodo hasabwa iki cyo kibazo kirumvikana hari umuntu hajya ashaka kuba umumodo kandi ashaka kumuhanura kandi umubwiye ikisabwa cyo kibazo ashaka kukimbaza undi munsi oya dushaka twishura ubunyene umva rero nta nakimwe gisabwa kirahari me gusa sishimye kuvuga none kadashimye kuvuga kandi ndashaka kubwira kuko je mu modo narabwigeze ubu minsi narabwigeze byakweri uraduha umuco oya nawe nta ushaka kwinjira muri byo turiko turamenya vyinshi kuri mwebwe na kare nivyo abantu benshi bashimye kumenya hano kandi nanje nivyo shaka kumenya warabaye mu misi tubwira misi ya kelane urumva sinabaye mu minsi twobwa hariho minsi populaire hariho aba minsi nyine vyo kw'ishuri hari ibyo ku ishuri kandi muri ibyo byo ku ishuri tubikoreshwa n'umuntu tuvuga abifitiyemo uburambe rero jewe narabaye n'uwa mbere ku ishuri madame Alexis yaramuye n'agashimwe dufise araririmba yarabaye mu modo araba mu misi akaba ari umwamikazi imbere y'amavideo n'ibindi byose hari n'ibindi muza kumenya akaba ari nk'uko bakunze abantu benshi umukizwa umukatolike ok nagira umukizwa naho tuvuga ati des choses bidakunze guhurira mu kantu kamwe icyarimwe ari byinshi none si ibyo nibyo kweri ni ibintu bidakunze guhura mu kabuwate kamwe novuga kamwe wowe comme wiwi atashimye kudusigurira ibisabwa urashaka kuduha wewe inyishu kuri ico kibazo vu que wabiciyemo vyose usanzwe mu modo icyo bisaba si ikindi ubwawe uriye igihagararo ikiha n'icubahiro maze kwiha igihagararo akavuga ati jewe ngana uku meze uku ndihuku ntaza kuresha ngo mpaka muremure canke mugufi no ukamenya ati mbe nshitse mu bantu bake nokwifata gute muri benshi nokwifata gute ukongera ukamenya ati mbega uko urya yicaye niko nandi ntegerezwa kwicara turafise amategeko menshi twagira ko jewe nkiri umunyeshuri naje muri byo nari mfise ingeso yo kwicara ugasanga abanaha mwene nicaye bisanzwe urabibona bavuga ndibagigenda novyita mu kirundi umva bavuga ati kwicara avec élégance avec respect ko respect ndiko ndiga oya nuko batubwiye udafise poitrine urihangana ariko uragerageza basha nanje ntayo mfise ntabibashire
nyene ntivyaraba ivyo gusa hari amategeko yabivuga wicaye tegetswe ngene wicara wonye bwawe ntutwenge kugira ngo abantu bose bumve ko hari utwenge ngene uzanasubira iwawe en fait n'indero babigisha ni nk'indero mu bisanzwe y'abakobwa uri sure ko ivyo arivyo basaba jewe kuwanyigishije ndi sure reka nanjye ndabira ibanga naragize uwo modo jewe kugenda banyigishije biravana hariyo ama entreprise amwe canke novuga ama groupe amwe asaba imetero utayifise ntujayo canke udafise imyaka ingana uko ntujayo canke ibiro byose baraprecisa barabivuga mais si bose kuko hariyo n'abandi bavuga ati hari utayifise ariko ashaka kuvyiga ntitumwicire inzozi ziwe Jean indoto ziwe jewe nagiye ntibavuga ati burebure no mais baraguforma en tout cas baraguforma icyasabwa ni confiance en soi kwizera muri wewe hama bakakwigisha gutambuka mu modo ntatwenga jamais natwe mana yanje n'amaso ntagenda hariya agumuku niko je ndabizi nuko nyene mu bamoto icyo batinya kuvuga muri ibi nicaye ndabuze byose abantu cyungwisha hasi ego nuko kwibana ndaguma twenga tegeko faiblesse wanje ndakunda gutwenga sana en tout cas ni faiblesse ihanze abakobwa bose ndi mu mugabe hageze kuri ico kintu urumva ibintu byo gutwenga cyangwa twashira hasi no nibaza yuko uticira umugurimo oya en tout cas ni ibintu bizwi no hanze ho barakaze kurusha hano mu Burundi ariko ça veut pas dire ko mu Burundi badakaze barakaze muga kuwabo. Ok, madame yatubwiye hano mademoiselle plutôt sindamugire madame mademoiselle giharisho eh bose ni ba madame oya niyo tuja siyo tu ariko si yuri alors reka kuhishira no gusaba ko tohishira kuko wavusanga utahashitse nanje sinabikwifurije ndakwifurije yuko hashika kandi amahoro ego watubwiye kuko uri umwamikazi w'amavideo umukwindi video ndibaza ko bavuga umwamikazi niko ansiguriya jewe kubera iki uwo mwuga hama niyahe ntambanyi ukunze guhura nazo canke abastar bagutora gute canke ni wowe uja kubarondera shumi sindababeshere nta mustar arandondera kuko ntavyo ndifuza ntavyo nari bwipfuze mbe ndafise uwabinyinjije arambwira ati vyo kubera kuja kuna kubwira ati iyo uronse umuntu agushigikira gufata ku bitugu nawe urashobora kuronka ingufu zo kwinjira muri ico kintu nico gituma sindaronka umustar mu magara kandi nuko atamustar ndarondera none bihuriye he na karaoke duhumuco en tout cas jewe n'umuntu yoza kuvuga ati muntu ni daya azoba afise preuve avuga ati ari atahabwije atahasa munani z'ijoro kuduga n'umunyeshure kipuze muhira baca bamucamba agacamba bikunze agacamba n'abavyeyi urumva akacaja ko kuja gutamba mu ndirimbo sindavyanse peut-être ngira byomwe bamwe biratumye babaho kwera ivyo ariko ivyo bintu bine bikoraniyeko uje bakakubwira ati kuri indaya vyo kubabaza kunyita indaya ego urazi ikintu utagihora bakakikubwira ndi umuntu wambere aca mutwenga sinda gutwengera nkubwira merci ndashimye kuri titre umpaye ego kuko ndizera ntaco nkora merci mbe hajya ugira ubukwini video hari imyaka isabwa sha ibintu by'imyaka sinzi ko mbaze gukwiza 18 kintu cyose uburi ariko tukire kuri umva kumengo hari abana bajayo bari munsi iyo myaka 18 burya we nturimwe muri abo baja bari munsi iyo myaka ntibabesha jewe he ga sana badushaje bavuga ko abakobwa babesha usanga ariko arikuze naco ndabivuzeko nivyo hariho ukubwira ngo ndafise imyaka atayifise umviriza hariho n'ubusanzwe afise 20 ariko akakubwira ko afise 15 n'ufise 15 akakubwira ko afise 20 ingorane hanze abakobwa hani abigeme ubwo we nturimwo muri iyo kategori oya tanavya tuvyemezwa n'iki utubaze sinzi ko wabuze abagenzi banje dushaka identite
yiwanje sinayigendanye shoma muravyemera ko afise imyaka 18 je maze kumbwira ko ata identité ugendana ari ikintu kikuranga wasanga atari ndakwiza niyo mpamvu rero nanje ndabikubwiye wasanga atari ndakwiza arahejeje kwirega ntayafise birarangiye bisigura muntu wamukoresheje fegafe nta identité afise yobasha ndahejeje kumudenonsa nahejeje jewe eko nahejeje byose ngandabivuga bampaye uruhusha yuko atana kimwe duhora byose turabivuga hajya impembo yagushimishije mu ndimbo wagiye sinzi ko ari imwe canke ari nyinshi niya urashobora kutubwira prix bita atari banga canke prix wewe uvuga ati iyi Jesse no yakira kugira ngo nje mu ndirimbo ego ono gutamba canke bakubone visage ego muri ukamukwinya video kuko navuga ko ataco ndagerako umuntu ashobora kugira ngo ndashobora kugira iki kuko hari igihe ashobora kwemera ayo mahera akayavugira ngaha abantu bose bakabimenya me ejo canke igihe ejo akaza umusaka akabwira ati je namukoresheje kandi namukoresheje kurara akakubwira make canke akakubwira menshi urumva ko ari ingorane nkawe atari ibanga nayahe uvuga ataya Jesse no yajako ni musi yangahe hejuru yangahe woshobora kugataho turagenda fate idene kuri 80,000 utire munsi ya 80,000 mu kindi video wumva naho nyene 80 unyerekana fate nicaye canke ntambutse conyene kandi ucubandanya umwuga bien sûr abavyeyi babivuga kwiki mama ntaco bimutwaye kandi yarabibonye kuko arakubwira ati imana yabiragusha mbe yaraguheze yaraguheze kuyitereza imbere papa nawe bisa nkaho namuriye mu isambu niko abarundi kubivuga kandi ahari abinezega avuga ati mafi yazogiye coye giti gute utabizi mbega bigeme indero y'ikirundi ngo pi Bako tureko turabazana ntabibabwiye vyose turabivuga vyose n'uryagize amasoni yo kutubwira igisabwa muri manikina arabitubwira arabivuga hano nta banga ririmo ntari urubaze nenda kubaza nyange hagera igihe iyo bishitse kumva uri kumwe n'umuntu utamubwira byose biravana n'uwariwe kandi biravana no kungena yashatse kukwegera hari umuntu akwegera mengo aje nabi oya nawe yabaje aje nkumenga ariko aragushishura nawe yabaje neza birakwizera umwana w'umuntu samposa nabyutse nawe nyene ntiwiyizeye kuko nawe uri umwana w'umuntu biragoye reka nanjye nsunda guteko icyo kintu uvuze ntiwiyizeye wizeye wigiye kubaza kubera kubaza ntibavyiga uba ufise impano muri wewe nawe ni impano nko nazo dufise kuko si nahone iyo mpano urayifise mu gutayikanguye ntivyuka kandi ntinyaguka ndabesha nivyo merci nivyo twese umuntu wese afise impano ariko atavuze ati reka ndayikangure ndayishemwe inguvu yaguke iguma down iguma hasi ni nka wewe ufise impano yo kuririmba iyo utavuga ati reka mpere ku makaraoke kise urashaka kuririmba ukagira show ugasanga ari umuproducteur havuye nko hanze ugate porte office voice ya bien ego ntakidashoboka nivyo ntakidashoboka niyo mpamvu ndavuga ati impano utayikanguye ku bwawe uzomuryamye kandi udashaka biragusha ubuzima ni bwawe musanzwe ni bwawe okay reka tuje kote ya karaoke iyo bishitse akaza umuntu akakudraga akaguproposa de l'argent ashimishije iyo izo kadi shitse bigenda gute uvyifatamo gute eske urayanka ko nzi umwana w'umuntu atanka amahera nakubwiye ko icambere ari kwiha agaciro muri wowe kandi ukamenya ati bisigura ko umuntu yakira amahera agatakaje wambwiye bagupropose de l'argent warazi umuntu aje kubwira ati kubw'amahera ni ibintu bigoye kumva sibyo rero bivana n'ukuntu umuntu abaje nk'uko wabivuze ati ndashaka kukubaza bivanye n'uko nje ntunyishura bivana n'uko umuntu abaje kandi bivana n'ikiba kimuzanye
kuko hari umwe atajyanwa na kamwe kandi azi yuko imigeri bidatereka kuri wowe oya kuri jewe noyanka bivanye n'uko ari dufate ubayeho nabi iyo kazi iraje bice bigenda gute kuko hari uhajya avuga ati we nyimbo utazi amahera uko nambayeho rwose oyanka bien muravyumva si umukobwa akunda amahera ico ni ciza cyane ariko arakora ibindi bitari byiza cyane nko kuja mu mavideo no nta kintu na kimwe atari ciza kuko iyo hataba twe tuja muri video abantu abahungu urabona yuko umuvuga ati hariho ikintu gitegetswe kugira umwanya umukobwa abonetse rero turabamikazi ishombi nawe uri umwamikazi kugira ngo Imana yumvire ati jewe reka ndamureme ndamukure muri Adam abe Eva hariyo quelque chose umva Adam yarari yaguma ameze ngo katureke Adam ahari turi kuri Danibera na wiwi Adam tumureke na Eva bajya barahejeje story yabo natwe turi hano sawa okay hari ikintu nashaka kubaza gato nka wewe iyo bishitse ugatabwije umuvyeyi akaba gutegereye mu nzu uko arazikisha vuga abavyeyi ritagira umva ntirigira nubwa uburemere bwayo ntituba tubuzi bihora bishika ugataha gasanga yateguye primaire bayita umupira niho sixième sinzi ko abantu bakubiswe umupira ngo batwebwe twe baca bihagarika ko twataha dusa na mauve ugisusa rero bakagutegera umupira canke ceinture uba bihora bishika oya namusubira nta n'umwe bihora bigenda gutyo umuvyeyi manda shapuye n'umuntu wa mbere atavuga acahora ayigira kuryama mugabo umenye ko dosiye ibibitswe hama bigaherera shaka utubwire kuko bukeye mu gitondo watashe n'ibyo yakuretse uraryama mu gitondo arakora iterane akubwira ati mafi ndashaka tuyage uko nyene ashaka mbega hagiye bati kwejo naryohewe aho twejo ukazobisubira bizobabiri reka haguruka akagenda kandi n'undi munsi washobora Imana ndivugira ukuri n'undi munsi ndasubira kongera kabiri bisigura kutumvira umuvyeyi eske ni indero nziza canke ni indero mama ndamukunda kandi ndamwumvira abasha arabizi ko ndamukunda yawe umwumvira basi ahora ashima iyo umuzaniye revenu y'akazi ikintu mba nakoze ego aravuga merci nimba atarayavuye mu caha arayishira kumva n'umuntu yize ibintu ngira vyengerekanye ashobora hari kandi rero gusa ubuzima iyo umuntu utabumenyereje ntashobora kubumenyera kandi arabizi ndumuregwa kandi no kugira ngo ngere kuri ikintu nifuza attention yabanza kuparariza nta muvyeyi ashoka yemera ikintu n'imbere yo kugira mariage avuga ati wewe ubona uragera mugabo ntawubizi reka tuje twavuye muri professionnel reka tuje muri personnel gatonya twegereye gato bisigura umutima mu rukundo ndashaka kutubwira iyo passation kuri wewe iyo nzira mu rukundo bimeze gute ari kumwe n'umuntu canke oya hoho nyimba ari kumwe n'umuntu avyakira gute iyo myuga yose iyo yakoze niyakora ubu ariko turi kumwe n'umuntu kandi turi kumwe n'umuntu akunda kwivugira ni bon iyo ni bon ni nka yo y'irya ndirimbo asiguramwo ibintu byinshi no ndabeshewe oya harimwo ibindi bintu muri ni bon cool umva ni bon bigaherera muri ni bon byose anashima nk'iririmba karaoke yaraze no kuraba je byarangiye ati kubera naho ndi umuntu yanyokipa naho nakaba ndavuga ati ni bon ko nyene sho umva nako sha umuhungu nk'uyo ni mubi cyane kandi umuntu ahereza muri ni bon ata virgule n'irindi jambo ni bon uhora uvyakira gute namaze kumumenyera kandi namaze kubimenyera ni bon urumva nanje bwiye ni bon
Tanigiye mbaga bihetse. Okay. Ntaragukubita. Ntarankubita mugabo yarahatswe. Bisigura iyindi uwo ntazohakwa azogirako. Oya yarandahiye ko atavyoyokora. Yarahatswe ariko. Eko yarahatswe. Bisigura ko azogera igihe yarahatswe atazoka. Hava mbwiha vyashitse. Nukuri bavuga ati kamponyotse. Vyanciye mu misanzu narengewe kamponyotse kandi tuzovyakirana igishika. Nzoca ndamufasha gatonya ariko gatonya uko. Ego gatonya reka tuje kuri wiwi. Iryo zina riko riranyweza kubera abarundi turakunda kugabanya akazina ku izina ry'umuntu plutôt. Ego kwa ni izina umuntu atabamenyereye mugere utamenyereye izina ubwira rikorohere nubabaza uwo muntu antuka wiwi ni keza ariko agashima mugari roroshe Whitney Wivine none hagafasha naborotse wiwi kubera nzi ko ari akadesi nyine nakunda kuraba nkiri muto kitwa wiwi karatesa ahubwo nzo karatesa mu cyongereza ni yes karatesa ngo mve wiwi nukuri nka undi ni bon ariko urumva ko ari keza ukagumanye nta ribi nawe urakwita uko aje ko nta n'umukunzi nta mukunzi naca kwita nta n'abatonto nta n'abatonto nicyo ntacyo twagiye tubwire urukundo iwawe rumeze gute hoho urarufise ugutanga canke bararugahaye muga ntagushaka canke waragwakiriye ururimwo je urukundo kuri jewe ndarurimwo naragwakiriye ndafise woto tuba kuba hari ikibazo nshaka ko mwishurira hamwe harya mwebwe urukundo niki urukundo rusigura iki kuko muracari bato hanini abantu bavuga ati ndi mu rukundo nibajya bavuga ati impeta ngira vyemeza canke baza madame bite murakomeye mwabibonye sawa none ndabesha sawa oya uranditse none are rurinciye wavye ko navuze ni apana oya apana impeta aho impeta zose oya impeta aho nagero cyangenda kuyiza twese twozizana ntazo tubuze ariko sindiko mvuga ibya meta yo gushaza oya impeta ya ifise ikisigura hanini abo ni bavuga ati twe tuzi urukundo mwe murashaka kutubwira definition y'urukundo rero mu rurimwo ego turimwe twahari ariko menshi kibazo maze ukibazwa n'abantu benshi ntabona inyishu yacu naho ndashobora bisigura ntuzi ibyo urimo oya siba ngo ntibisigura sinzi ibyo ndimo me gusa umenga bitanga isiguro nyinshi duhe iwawe dushake iwawe aracho mfatiraho rero kandi turarindiriye urukundo ni indwara ifata abantu babiri ni maladie ok docteur ifata abantu babiri iyo umwe ikize uwundi itarakira umwe muri bo asigara mu bibazo gute nduha umuco naca mvuga ukuntu byagenda ego mengo ni experience yamubayeko benshi narakunze mu kipe kweri ndamukunda kweri asha uyu muhungu hari icyo yashaka je nashaka mugabo naramukunda rero bituma ambwira ngo bihere ngenda mukunda bisaza ambwira ati byose niwe ibizoba byose niwe me hari icyo umuntu aba yiyumvira muri yo kitabaca misi yose sima akabimvukiye amakibejo sima kupanga iki kibejo rero kuri ibyo we yangwara kuri we yarakize je itarakira bituma sikara mu bibazo ndabwira urukundo je ntanguye kuvyibuha karera kazingo ari nonze vya kweli bero umuntu ni nkuko kubwira ati je ndakunzwe cyangwa ariko ndamukunda n'uwo turi kumwe mugabo
il y a quelque chose un peu qui manque. D'accord. oui 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 ngoma shaka kuvuga Whitney sinzi igituma basi uravuga basi ibyo mba basi oya Whitney reka ntaca vuga ati reka ndabe umuntu agoma nyitirira akazina kanjye reka ntacyo tujye ko kuri wiwe wowe nawe urukundo urashaka kuduha insiguro byita kuri urimo uravye urukundo urimo jewe en fait biragoye ukuntu bikubwira me ndabyo urukundo ubu ndimwo ruratandukanye n'ubwo nari ndimwo kare bivanye n'uwo turi kumwe ko kare urumva byari ibintu byo kubeshana byo gutakazanya umwanya ubu nta kubeshanya ubu nta kubeshanya kandi nta gutakazana umwanya tuko turaza gusa muga sinavuga ko nacyo ntahemukiwe nacyo narahemukiwe kandi kanini kandi ndahemukirwa kandi cyane jenjere numva ko nanjye nababaye kubera umutsipe twakundanye ewana yarandiraga nkanga siribupe urumva yarandiraga nkanga yandondeho umwaka wose nawe hakurya abakobwa bihagarara nkavuga ati wapi umutsipe ameze uko umutsipe w'umuhutu urumva naje ibintu byo kuvuga ko naje ati wapi sinopima urumva me harageze igihe n'umutsipe avuga ati je ndarusha ico gihe aravuga ati ndarusha nico gihe nanjye nari ntanguye kumukunda ndavuga ati reka ndamuha umwanya wiwe turakundana me dukundanye umugabo nkavuga ati niko ibi nitwasohokana nkeka abajama banje n'ukuntu banzi ntibazoba bavuga ati uyu mutsipe wapi nkumva umenga si level yiwanje mugabo nkavuga ati ko ndamukunda nta kibazo mugabo ikintu nova ko agende mu makosa kuko nije namuvanze nagiye kumuvanga carankatira nanje numva umenga ndiyanse ubwo ico gihe cyane uva kumenga urukundo ndagwaza uko byari bitanguye nari ntanguye kumukunda sana ego nubwo uyo turi kumwe sindamukunda cyane uyo ubwa mbere twakundana basha ubu byumvaho muri nani ndumva umenga ego vraiment ndamukunda ariko mesi cyane umengo uvuze uko urukundo rwawe rurapanze urugenda rurimuka aba ari urukundo bwite kweli aba ari urukundo bwite cyangwa ni rwa rukundo ati pardon gato namukundiye iki abantu je novyita ko ari urukundo rwo gupanga najumva igituma mvuze ko ari urukundo rwo gupanga ukungene uja kuri umwe uhejeje ukamuheba canke akaguheba akaja ku wundi ukamuheba akaguheba akaja ku wundi menga urapanze ni nk'umuntu apanze inzu vraiment ndayiramvye kangenda handi niko je no kuyita no si kuvuga uko uyu urumva twarahebanye biva n'amakosa namugiri meko namusha dusubirana aranga mugani cabuje ko nkunda n'abandi mugani nabwo twakundanye n'abandi byari byo nyene kubeshana me ubu numva ati ndakunze ndi serieux numva ko barupanze umva iryo jambo risuko utavuga okay reka basi tureke ndakwicira muri abo mwakundanye ni bangahe wabwiye je t'aime ani benshi none wumva udapanze no urashobora kubwira je t'aime umuntu utamwiyumvamo umva ndakubwira urazi ko iryo jambo nyaryo rikomeye je nibaza yuko ukunda umuntu bwite sivuze yuko umuntu muzopfana ariko n'umuntu muri wowe uzovuga ati ni navuga ati niho twavana antuka yarampinduye kandi yambereye inyigisho niko novuga natari cigwa ariko yarankuye muri byinshi canke yaramfashije muri byinshi canke mwarafashanya novuga gufashanya avyumva aho jya kwa Adam na Eva naho ngoma ndabasubiza iyo bari Adam ego ariko nokuga yuko iryo jambo ririnze risohoka mu muntu riba rikomeye alors nimba umukunzi wa mbere warambwiye ati ndakukunda rigasohoka abarundi kazi kenshi surtout iyi generation y'ubu iragoye ko tuvuga ndagukunda umengo ni ikindi kijambo kije kimwe rukundo no kiri bizarre ntavyo mubona cyane amanda navyo aho je kuri gender barakumenga ni ibintu bisanzwe kandi ucumengo ntiri serious uko umengo ntiri nta buremere ubona ari ibintu bisanzwe ego muga ukivuze mu gifaransa canke ni kwa kundi usanga nta gaciro duhaye ikirimi cyacu ariko ndakubwiye ati naho mu kirundi kigoye
ntabwo turagitinya novuga ko tugitinya kurusha muri nzindi ndimi turagitinya cyane so kuvuga ngo ndushaka kukivuga mu kirundi ngo gisa nabi turagitinya niyo mpamvu rero tugivuga mu kindi kirimi kugira kitworohere ngira basi abyumve umva ndakubwiye biraheze nahejeje nta bindi bisohoka mu mutwe nivyo ndabeshe nuko yenda kugira ati umuntu uzobwa ati bakobwa hanini abakobwa ndagukunda mu kirundi mu muhamashi abakuriye amashi kiragoye ariko I love you Evan ni nka bonjour salut bye bye ndahejeje I love you bana yaje ni salut je t'aime hewe je t'aime vraiment I love you na bizu ndaguhera ariko kuvuga ndagukunda bavuga ati ngo biroroshe no kubwira abakobwa ariko naho nakubwira ati icyo kijambo ndagukunda mu kirundi igisuremere runini sinuburemere cyoterura Uburundi bwose ariko kiraremereye cyane niyo mpamvu nibaza yuko mu gihe utarakivuganira ahantu mu kirimi canke swati kirundi canke kindi kikugora kuvuga nibaza ko umuntu abamukunda kuri jewe nicyo cyumviro cy'iwanjye si impaka bose babyemere ariko ndakivuga nyine ko jewe kubera icyo kijamo kuvuga ndagukunda kuri je kirateye ubwoba kuri jewe kweri kirateye ubwoba naho ndiko ndakivuga cyoroshe hano kirateye ubwoba nuko ndiko ndakibwira kamera imeze iri neutre ikirandabuku yego nivyo hajya niko ntamenyereye no kuvuga imbere ya kamera no kuri ndagukunda sindakuze ariko ndagukunda mugabo woza ngaha sinabikubwira nibyo cyenda vuga ukuri byaseri aje ntabyo ari umukobwa ari umugenzi bacu cyenda gukunda ari umuhungu nziko ndamukunda umva rero niho turaga umuhungu jamais cyo kibaho iyo ni example ndamuhaye ni nkuko umuhungu azika abahungu benshi umukobwa agiye kubatraga hano yanjye murambwira baragara nikibaho ni nabibisho oya si bibi naho byanditse kari bibi kuri wewe uramubwira ati ego gukunda umuntu si icyaha turafise umutima arawufise ni nkuko hari ibintu wanka ariko hari ibintu ukunda kandi ni byinshi kurusha ibyo wanka hari umuntu acubahuka gupropose umukobwa ngo urumva naragukunze jewe mani tivyo cyo ntibabimbwiye twe twisanze ngo twere ariko barakubwiye ati je naragutinya tu shumi ngo naragutinya akubwira ati sinari ndaniteze ko je natwe twazovugana ashaka kumbwira imitoma baguteye wewe mwigeme hano bashe abandi bahungu bose yagutangaje ndane barambwira ndifuza ko umusore n'uyu kubonana ariko wewe hewe twabyisanze oya reka jambuka ikintu kimwe musi mwaje mutipe kundraga nza numva mbwiye je ndagukunda ushatse turaja mu rukundo ushatse ureka aho nyene ndiyumvira none uyu mutipe kweri ahaja bivuga bikuye ku mutima cyane ndavuga ati umuntu kweri wapi rega ndagira ubwoba none ati umuntu aje kubwira n'amanyama ese ubwo wari urukundo nyabaye oya yabaye direct ariko iyo nzira siyo kuko umukobwa bashaka mube Tome and Jerry bisigura uri Tome turi Jerry twiruka ntabwo muwiruka inyuma ndabeshya iyo niyo traga abakobwa bamenyereye ubu niho abahungu barinda batubwira ati abakobwa ngo baragara nibiki oya twiruka k'icyurijana niho wareka niho tuzokwirukako niko bimeze ndabeshya siko byamubaye ko nguyu araguciye agace none uyu mujama ni biki ego hari n'umuntu utabukunda ariko akakwiruka inyuma ntarekure finalement uzoruhuka umukunzi cyose n'ibyo finalement bihera umukunzi niyo mpamvu rero abahungu urashaka kubona umukobwa urasohotse kwashe kanaka Gerard Zande nta publicité niko ndagira
hajya muri ville canke Ari ruguru hejuru, canke abakijije. hehe yego gasanga umuhungu kirato yaguze peut-être ni cyuno munsi naco tuzi canke n'icakindi atarinda asohokana canke casanzwe afise mu bindi vyose asohokana canke yaciye reka kubitira Eko no gutira. Inzira zose ziracamo. Inzira zose ziracamo. n'abantu bambaye batira cyane Okay, kinama murahejeje kuducira bahejeje kubakira gace mwebwe n'akamenge twacaje nta zindi cy'ibitoki okay en fait ni muri nord ni muri kandi sishaka kubwira si yomba niyomba mutaba si yona ntazi niyaba ariko umenye yuko babavuze hano ntimwirengagize ano majambo y'ababigeme ariko reka badaye turakunda gutira si bibi ariko no kwifurize ko rondera akazi uzozurigurira gwawe naho watira ukazorondera mu meuf gasanga kaza nk'umutsipa aje guproposa ego ntumugura ifanta canke iki nta keya naho uyitanga ariko akavuga ati ariko shiri kweli iyo mpuzu yawe ko nayibonanye mugenzi wawe bigenda gute biruhisha nyene narabizi kandi banababaca ku bahungu biramaramaje ku bakobwa twebwe n'ibintu bisanzwe ntabwo mbona abakobwa ari no hose biramaramajije ariko bivana n'umuntu intumbero bashatse kuyiha aya cyane cyane abahungu nabo n'abarenze n'ibindi bintu kaca bashaka ngo yambaye version shasha ya Nike ngo jamasi nambaye umbaje ngo yabikose sinzi ngo banabikota ngo 2000 igihombo sino gukota ariko usanga yacibye ariko arakimesa mani zo ndi umutsipa ariko tube duke tube twiwiwe umuhungu yidoga ngo abakobwa baragara mumubwiye wumva ikizofuma ndabagarukana mu kindi gihe ndabemereye partie 2 reka ariko nsozere ikiganiro cabaye kirekire nongera ndababwira ati amakomantere yanyu ndashaka mutibagira subscribe no gupartaja ku marezo atandukanye hama ciao ciao ciao